Okay, ni muri Mapesa Media. Nakinyemo itongo ry'urupfu. Actrice principale. Wari main actress ya. Ego. Hama niyi inguvu z'urukundo. Nibaza mu mapio makuru actrice principale nje narimo. Okay. Ego. Hari nshasha mutegekanya gushira hanze. Sawa. Ico gihe sinzi ko nacagiye hari ibintu vy'amasede. Urabona? Yakira amasede warakinye film. Mana yanje. Usanga na Mugisha yaje gukina film wowe usanzwe yikinda. Ego. Ibintu narakinye. Hori nkinye ndiboma uko. Amaracha aravunika. Ngici ibintu nazopfa nibagiye. Okay. Aha. Kandi ukiye ko iyo film yahitinze pe. Je ndi mu bantu banakunda n'ibihe bigoye. Wewe wikundira gome mu matarike mabi. Bisigura. Gushika ku butunzi bwanje nzoce mu bigoye, sivyo? Gushika ku nzozi zanje nzoce mu bigoye. Kuko nzomenya agaciro kavyo. Nzomenya agaciro k'ibyo bintu. Mwisanzwe nkwereke. Ko wabirose bikuvunye. Umwana yavukiye mu mafaranga. N'umwana yavutse, dufate basi wewe. Uri umwana w'umuke wavutse bimeze neza. Papa wawe ugiheze ishure, yagwaye akazi muri company yiwe, sikura byumva. Ndababona de la famille noble mu biti hejuru cyane. Jewe nanje ndi wa muntu nakuze mpigitse, siko. Gerageza kugwana n'iterambere ryanje, siko. Gerageza kugwana n'ubuzima bwanje, siko. Ninatera imbere, siko. Je nawe ntaho tuzoba duhuriye. Agaciro nzoha amafaranga, siko uzoya. Kandi agaciro nzoha abantu, siko uzoba. Ikiganiro bwo cora abantu babiri, sivyo? Bakamenya ico nkeneye. That's it. Siko. Umwe azomenya ati This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Kumpande zine z'isi twizere yuko mumeze neza. Abo bitameze neza bisaba kwihangana muzirikana yuko ntawe uhora babaye. Cyangwa byakunda ibihe byiza biraza nawe ukibukwa ahari umubabaro hakaba haleluya. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce de Son of God Dr. Vlog aka Diko ndi kumwe n'umusore muto yitwa Plans Keys niwe ariko arabahereza amasanamu mutabona handi hano na hamwe for sure nkuko namwe mubibona ni nako tuzana n'ubundi abandi bantu mutona abana handi hano namwe kuko dora tubazanira ibintu biri special n'abantu bari special mu buryo budasanzwe. Mukobwa mwiza turakwakiri turabara mu kici murakoze. Naringize ubwo naringize mboye ukangutse kubera iyi pose ngiye oya ahubwo nayivuze ngo duhava tubifanda kwisa umukobwa mwiza. Hari umuntu ushobora kubwira uko mukabifana zava ati reka naje ntabyo nkunda kwanza. Ntabyo nkunda kubera ndabivuza ndabikwibukisha. Uraza hari abantu bumva barabakubwira ngo uri mwiza no ugasanga ntaco bikumari. Nukuvuga wowe ukunda umuntu akubwira ngo uri mwiza akagereka ko n'amafaranga. Oyaha. Aturi mwiza turasenga hano ufashe taxi. Uri mwiza ndaguhaye akazi. Niyo uri mwiza yo kuryohera. Yego. Bivuze yuko umuntu twakiriye ubushomeri bumugeze hafi. Niko bisigura. Niko bisigura uvuga ngo uri mwiza ndaguhaye akazi. Ego. Eje basi ikintu cyose je ndagikunda kibe kirimo intérêt. Ego. Inyungu. Yitwa yuko uri umuprofiteze uraprofita. Bisigura. Oya. Je suis profite. Bisane ngaho mushize muri ntuze yuko nandi mu materialiste. Siko. Nturi we none. Oya. Je suis mu materialiste. Kira mama. Ntufuhe mugabo. Ni mugenza wawe yitsemuye ndamubwira ati nakire mu mico y'ikirundi nuko bimeze. Ego. Je suis ngo materialiste. Jewe ndakunda ikintu kiza kigoroye. Ego. Siko. Basi ndakunda umuntu ahitamo uko tubana. Uri mwiza wambwiye ko ndi mwiza. Den. Eska ubwo bwiza umbwiye. Uri bumfashi. Bane kuyobe. Kumenga warabaye ikihe bukiri umwana. None nga warihe ko waguze. Sikuvuga ico.
nk'ubo ikiganiro ugira ukore kuri Fresh TV ukibonamwo iyihe nyungu? Ndakibonamo yuko nuko je cyo nshaka gushika ko nza kubishika ko je sinkora ikintu ntafise vision ya nico n'umundi nemaye nkubaza bavuze ati je ikintu cyose ndize nkora shaka kibemwe inyungu. Yego ikintu cyose je ni inyungu. Ikiganiro bwo cora abantu babiri sivyo bakamenya ico nkeneye. That's it. Siko umwe azomenya ati azobwira uwundi undi abwira uwundi. Nuko bimeze. Witwa gute? Nitwa Kercy. Sorry? Kercy. Kercy. Ufana iki na riri Kercy n'ubundi? Nama mbona ahantu henshi muri kumwe agatoki ku kandi. Akoze kundirimba. Ni no muririmba. Ako tujya mukobwa arancanga akora ibintu byinshi kuririmba, ukina film. Ikindi ni iki? Sinzi ikindi yatubwiye mu kiganiro twakoranye kare akora ibintu byinshi. Ugomba kumera nkawe? Oya. Jewe muri make. Ndi umu photogenique. Modo. Uri photogenique? Ura fotoreka. Umuntu ari photogenique aba fotoreka. Cyangwa uri mu photographe? Oya mba mfunda fotoreka. Uri photogenique voilà. Numu model n'agatahuye nabi sorry. Hamba vivyo onye ndisha yambaye kimoto kweli bugi no style rero bayitondere ni abantu bari muri modeling bashiniye imbeho imbeho mfise imbeho ibujumbo azi yuko ryari utafashwe na ruzagabura iyi ni ingwara nuko ryari abonye umuntu ngenda kugura imipira y'imbeho arambaza ngo kandi shapore sana twavuganye mu gitondo mbwira yuko wahaso no gusiba ikiganiro urwaye ndagwaye gose nako nguma nkanura bukebo ndameretse umutwe nagwaye n'ukuri maze iminsi nguma ngira akantu ko kumeneka umutwe. Okay wari kuravuga nenda guciriye muri kura wivuze izina nawe ko Kercy natubwiye ico mufana ariko. Okay Kercy novuga yuko muri make ndabura n'izina nomo. Oya ni wa muntu mbabaye ababizi nezero ababizi siko kandi ni wa muntu ashobora muri uwo munezero wanje ashobora kumbera nawe n'umunezero muri uwo mubabaro wanje ashobora kuza kumfasha akababaro canke akabikemura nkagira umunezero. Wow ariko rero shaka Kercy mugenzi wawe rero nawe nyene nayimubajije kare hari n'abantu nimba ukunda kuraba ama social media bamuha iyindi sura kugeza igihe bamwe bavuga ngo ni umuslay queen ntabwo bufise ko nawe wahava batangira kugushira muri uwo mugu ugasanga uracafuye wowe mbona kiri akana gato. Ndakuze ndanamusura. Uramusura? Kandi umbabarire abakobwa ngo bakunda umuntu amwita ngo n'umwana. Ndabikunda. Muguboneka nk'umwanda 8 urafise 18. Hari ukumwe ndabikunda kubera. Urabikunda umuntu akwisa kana? Bazi mpamvu ndabikunda. Imana ishima na negiti. Kubera yuko buri gihe nta muntu azopfa mu myaka yanje. Namwe no bari imyaka yawe. Nta muntu azopfa. Bivuze yuko urenze imyaka 18 wega Kercy. Nta muntu apfa mu myaka yawe. Urarenze imyaka 18? Ushaka kwandi musi yayo cyane ndayireba. Baje nanye nimbera ngo ndaguha ngo umuhungu wanje Prince kumbe nanje candidatire no ishikana. Yo. Natari. Prince. Ese ni umwana mwiza canke muto? Umwana mwiza cyane. Bayita Gerondi fene hatari. So turakwakira rero kuri Fresh TV nyuma y'umwanya munini umukinyi wa filme na kwita mushasha. Je impamvu ndakwita mushasha ndakumenya mvuba kandi ibikorwa byanyu turiko turabibona uno munsi. Kwanza icumviro cyo kwinjira muri movie caje gute mu gihe hasanzwe haro n'izindi ngabire nyinshi umuntu aba afise canke ibindi bikorwa byinshi umuntu yakora ngaho? Je filme nayitanguye nkiri muto. Niga mu windwi. Ubu wiga mu wakanga? Narahejeje. Even university. What is the university? Nzokwiga swari nzotangwa mu kwa gatatu. Wow. Waitanguye wari kuravuga uburyo waitanguye ukiri muto. Okay, niga 7eme. Hama ubwo nayigiyemo atani ivyo naye nateguye atani ivyo naye niyumvira. Okay. Kandi ibuka naye mfise umugenzi wanje. Mumbabare ndikanda meneka umutwe gose. Yo, niyo mpamvu uri kuravuga buke buke. Nari mfise umugenzi wanje
hama ambwira ngo ndamuherekeze gutamba sinzi ko araka abana nyine baba bashushe kiriya gihe ndamuherekeza bari aba dancers ndamuherekeza nyine je navyo narimo ndamuherekeje bacavuga ati okay nawe uduze gutamba Yes nabihagaze ko cyane rero akote hariho abantu bari kwakina filime hama uwo mukobwa nawe bari bazinanye ubwo mbangiye muko oya nambwa tuzoze sawa ico gihe sinzi ko nacagiye hari ibintu by'amasede urabona kira amasede warakinye filime bana yanje usanga namugisha yaje gukina filime wowe usanzwe yikina yego oya bariya bamugisha yagusa bo bari baradutanze byanko bajya batanguye kera mbahotangiye gukina urakana ko muri Sunday school amini aba bo mu binyoni aba batowe nuko misenja muri eglise ngo muri Sunday school muri 7e konye hama ndabandanya ndakina rero niho naciye mpagarika ngeze mu wa 10 nari muko kwana nashatse kuba concentrate kwanza n'ishure kwanza tubwire ico gihe filime wakinyemo nimbuzibuka imbere yuko hagarika kuri kwimana amazina ntayo niba mugazi zirarenga ariko zirarengana 10 iba rego ndavyibuka neza ahubwo ni kubera nari nkiri mutoya kandi nta nivyo nitaho sinabona ngo nzoshika aha ikini biki ariyo wakinyemo yamenyekanye ico gihe yego uri wakinye witwa gute Wala muri filime uraza amazina arahindagurika yego iyo filime n'ukuri ntayo nibuka kandi gusa amarori yanje yaciye avunika ngicikire ntarafa nibagiye amarori yanje yaciye avunika arambara amarori y'amaso yapfunitse muri shooting cyangwa yapfunitse kubera filime yitinze je ibintu narakinye hore nkinye ndiboma amarori yaciye aravunika ngicikire ntazopfa nibagiye kandi ukiye ko iyo filime yahitinze pe uri ko uravuga uburyo urugendo rwagenze ico gihe ucumbira nk'uhagaritse waje kugaruka ryari neza na neza rero mu kibuga ngarutse ngiye mu wa 13 kuko naragiye gukinira muri Sami ngarutse nja gukinira muri Sami warakinye muri Rukundo kwa Sami bahita muri Rukundo TV wakinye ku ruhande rwa Sami ku giti ciwe Samuel numuntu ni channel yitwa Samuel niko ndibaza ngo ni Sami uyo wakina nuza hama ndagenda ndakinirayo nkiniyeyo nahone kubera nayo ngiye terminale cyo ndabanza ndakupa kwanza yego hama ino naciye nsubirayo nyene muga hagati na hagati umwaka ugira ugere cyo ndasubirayo niho rero naciye haza iyo filime ndakina canja muri Mapesa Media. Mapesa Media ni channel kandi mbwire subscribe. Sinenzi yuko nza gushobora no kukivuga. Mapesa subscribe. Yego nukuri. Uraho nase kukimubaza sinzi ko yego niyo naciye nja gukinira n'ubu niyo ndiko ndakinira. Yego. Ubu uri kurakina muri Mapesa Media. Yego. Uravye uburyo mubayeyo n'ibikorwa muri ko murakora ubona yuko hari icizere yuko uzohavushika ku ndoto zawe. Nimba unazifise of course neza cyane kuko nta muntu aje mu kintu adafise vision iyo ugiye mu kintu utagira vision yawe ni yahe vision yanje niyo gushika kure hashoboka ayi nguvu zanje basize izogarukira uvuze kure ni urumva nk'ubu hari umuntu nk'ubu hariho kureho umuntu usanga ari Dar es Salaam hariho kureho umuntu yumva yuko ari Nigeria umuntu kure yiwe ari Ceceni wa mugani urumva hari umuntu burya yumva yuko ageze Kigali nubwo yo capfa azoba yageze kure hawe nihe kure hanje no kuvuga yuko nuko nzoba nungutse sorry nuko nzoba nungutse wungutse yego uko kunguka rero nukwara nukuvuga yuko isura yanje kwanza jewe imbere ya byose imbere byose ibyo bintu bavuga ngo 6 n'amafaranga nivyo ni ibintu bikorana mugabo hajya kugira umuntu ashike kure ntatangura ku mafaranga banza gufatisha kwanza nibwo ko bakanu gato gafatisha kabisa gato hagasha yego ako ka opportunity ukaronse
ukagafatishamo gatoya amafaranga aserukiraho nyene aserukira akoko niko nakemeshye ubwo nayo 6 nayo bisa amafaranga wanafatishije na gatoya urumva aba ari ibintu byari naho kurere mvuga naho kure hawe uvuga ariko ndibaza ati rero uravye lebo urimwo biraguhumuriza kuzohavugera aho hantu kure ubivuga ufatiye kuki wotanga nk'ibintu bibiri uvuga ati muri mapesa media ufatiye kuri ibi urabona yuko bishoboka ko even na Hollywood twakwinjira sawa ikintu ca mbere sinzi imbere ya kamera ya Fresh TV none numva icari ico iyo ni advantage of course gufatisha gatoya nakaronse siko sinakaronse none mapesa bifisemo uruhara ariko nivuganiye nawe we inbox ahubwo ati mwana muto ngo dukora ikigani mviriza nakubwiye umuntu ashaka ikintu iyo umuntu kandi reka ndakubwira siko ibintu bizanana nibyo wirondereye byo nusibire niyo mpamvu rero aha bisigura ngo Kercy ariko arigwana ko nta nubwo ari mapesa media iri kiratuma anaronka promo nkiyatangiye kuronka nayo nifise nk'uruhara siko ariko intambwe yanje yo kwigwanira ni jewe intambwe ya mbere yo kwigwanira gacho siko ni jewe none nari kuza ngana afite ico nje gupresenta aya nico rero nakubwiye kandi Kercy sindiko ndavuga ibirega ngo no gutega imisi jewe nkundira hagomba nze ndagukeza iyo mbonye umuntu ariko ari pushinga agwana intambara mu bikorwa rimwe kugira amenyekanisha ibintu aba ari vyiza mugabo nashase kumenya ngo lebo urimwo wodubwira nk'ibintu nka bibiri byonyene ufatira ko ukaraba kavuga ati ndabona yuko bamfashije tukabandanya nzogera kure impamvu ndiko ndavuga ibi ndaza kuhagera nk'ubu natangiye kwibaza ngo ese nk'ubu wo guha amahirwe yo gukina handi hantu harengeye ahuri ayo mahirwe woyitesha sinoyitesha mapesa media ubona no nizo have bikorohereza yego zobinyoroherezamo kuko n'umuryango wagutse kandi n'umuryango novuga yuko utabangama cyane si cyane mugurumva urabangama reka ikintu kitabangama cyane kiba kibangama bukebuke so kuvuga ico ikintu cyose nkwereke no mu ishuri ishuri narigaye tuviramo ikintu kizema bisanzwe mu kutwungura ubumenyi ikintu cyose kigushikana kuciza gitegerezwa kubangama niko bimeze none abantu bangamirwa iyo uriko uriruka ufata kamera ubaza ibibaza abantu ntubangamirwa kwera ntiwifuza kurya amafaranga wicaye nk'abandi ahubwo uraze ntibimbangamira gusa ndasiragoringa yego ariko kubera ko ari passion yanjye ndabikora numva nezerewe yego mugabo kakantu karimo ko kuruha oya koko gategerezwa ibintu byose wabona uri kurakora ata challenge uhura namwo nazo nguruhe umenye yuko nta nubwo bitwika nibitwika oya nta naho biba byonagere cyo ndacemera kabisa yego je ndi mu bantu banakunda n'ibihe bigoye wewe wikundira wikundira kome mu matarike mabi bisigura gushika ku butunzi bwanje nzoce mu bigoye sivyo gushika ku nzozi zanje nzoce mu bigoye kuko nzomenya agaciro kabyo nzomenya agaciro k'ibyo bintu mwisanzwe nkwereke ko wabirose bikuvunye umwana yavukiye mu mafaranga n'umwana yavutse dufate basi wewe uri umwana w'umuke wavutse bimeze neza papa wawe ugiheza ishure yagwaye akazi muri company wiwe siko uravyumva ndababona dora famille noble mu biti hejuru cyane jewe nanje ndi wa muntu nakuze mpigitse siko gerageza kugwana n'iterambere ryanje siko gerageza kugwana n'ubuzima bwanje siko ninatera imbere siko je nawe ntaho tuzoba duhuriye agaciro nzoha amafaranga siko uzoya kandi agaciro nzoha abantu siko uzoba I don't understand muyemo ikintu kivuga ngo ukeneye kujya gafi wirobeye neza cyane ukeneye kuzoba ishure kuri benshi yego ukeneye kuba mu mugwi w'abantu bavuga ngo from zero to well from zero to hero sinkunda ibintu byiza nuko yeah man ukeneye unywe imibirizi sinabwiye ko ndi nukuvuga ngo okay
no kuvuga ngo ukeneye mara iminsi myinshi winywera ku mubiri kugira umunsi wanyweye agasukari uzutahure uburyohe bw'agasose kubera ko ubigereranya n'ibintu wigeze kuba unywa birura niyo filozofi yawe numva uri kurabamo mwana ibyo womenya gute ko mba mbona ukiri muto filozofi nkiyo yakujamo gute ko mba mbona imyaka itaranakubana myinshi ariko imyaka serious imyaka uko iyo mbwa yose afise uyu mukobwa nta myaka myinshi mama wanje mubonye Kercy mama wanje ramubonye mama wanje mubonye wogira ngo n'umukobwa kiri ngaho twaye mu muryango wacu tugira imana nta muntu uruhu rwiwe rwigera bivuze ko wavuze nk'icenda5 birashika ko generation zihari no muzi aba bari Kercy usanga abana bo muri 2000 n'ibindi ugasanga byarananiranye aho se unashaka kugera ariko mba numva ndakunda umuntu afise mu mutwe umuntu afise ibintu agendera ko niyo mpamvu mba nakavuze ngo mba numva umuntu yogukeza umuntu yovuga uno munsi ngo agufashe kugira ugere ku ndoto zawe nibihe bintu yogukorera Kercy ugashike ku ndoto zawe umva hano dufise aba promoters dufise abanyamakuru dufise muri filime umuntu bita umupromoter cyese n'umuntu ashiramwe amafaranga reka tuvuge aba manager abagwiza tunga bumva boshira amahera mwa bino bintu uteranije uwo mugwi wose wumva nkuno munsi umuntu akozwe ko n'ikiganiro dukoze umuntu akozwe ko n'ingabire yawe kuko uraza kubabwira abantu baje kuraba ibikorwa byawe nikiye kintu yogufa amin umuntu yo kwemvestisamwa gute kugira uno munsi Kercy abo mu star akomeye muri film no musamanya gusa kunyumviriza byonyene antizugutwi byonyene antizugutwi gusa ibindi byose urabyimenyera birahagije anyumvirije byonyene akampa amatwi gusa akugurura ubwenge akanyumviriza byo babihetse ariko umuntu abugira ashobora kugutiza amatwi akakwima amafaranga yewe nawe sumuntu sigura umuntu kugira ngo ucekinge mind wone haba ari umuntu basi n'umuntu mugabo kugira basi ucekinge mind y'umuntu sivyo umutiza ugutwi bisigura umuntu nimba yifuza kugufasha wewe siko abanza kugutiza ugutwi amaze kugutiza ugutwi vyukura agomba kugufasha kuko twese turondera ivyunguko vyibuke of course dukeneye kubaho dukeneye kubeshwaho n'amataranga yacu kuko nimba noza ngaho umuntu akantiza ugutwi uwo manager akaboneka ariko oya kwanza ntanize ugutwi avuga ati urya muntu yafise ingabirano okay ndashoyemwe imitahe utumvirije umuntu urahomburwa muri swata yego birumvikana cyane nibazo ko baba bavyumvise nshaka umuntu antiza ugutwi gusa ntaki hari filime uwo nshasha muherutse gukora nshaka ubwira abantu ahantu babona ibikorwa byawe neza neza kugira bakubone okay ni muri Mapesa Media nakinyemo itongo ry'urupfu actrice principale wari main actress yego hama niyi inguvu z'urukundo nibaza mu mapiyo makuru y'actrice principale nje narimo yego hari nshasha mutegekanya gushira hanze nshasha nayo turiko turagira ama repetition yego twosana n'abantu yuko boja kuri channel yacu bakatugira mugabo harabaye akabazo navyongeye nababe baja kuraba usanga ntibabisanzeko twaragize ikibazo channel iragira ikibazo mugabo bariko barabiregla yego umwanya n'umwanya birashobora kugenda neza niyo mpamvu kwanza turi no mu bikorwa muri saa turagira tournage ya filme yindi hari akajambo wumva wobwira abantu bamaze umwanya bakura bagakerse jambo anyway filme bayirabe yuvuze nayipininze niyo comment ya mbere itangura je mbashaka ngo nimba umuntu avuga ko yakoze bagende barabe nibikorwa vyiwe bamugaye ico bamubonye canke bamukundire ico bamubonye nayipininze bayirabe hasi bagende bayirabe ego sinzire kara akajambo ufise wobwira abantu jewe ijambo nobwira abantu Tuwa muri amajambo byari ryo ryose. Amen. Gira ubutumwa usigiye abantu bari badukurikiye uko tugeze ku musozo tugusezera. Je numva ikintu saba abantu nuko umuntu yoba uwariwe. Iyo ni message uhaye abantu muri rusange umuntu abo wariwe. Yego. Ukunda gufekinga ubuzima. Oya. Je mu buzima nakira ikintu cyose kije. Ngwana niki ikintu cyose kije turagwana. Umuntu abo wariwe. Ahubwo je nari ntawe ko umuvuze ngo umuntu abo wariwe
mba numva menga wanka abantu bafeka nk'ubu ugasanga je nama nifotoreza ku mamodoka nerekana ko ndi umusore atunze imiduga ariko ugasanga ndacakubitirwa muri bisi nico washatse kuvuga oya sico nashatse kuvuga sanze umuntu niyaba uwariwe azafise target yagomba gushika bisigura je nimba numva nshaka kuzogera kure sivyo okay reka dufate nk'ubu unye ndashaka kuzo umuntu afise entreprise iyi nini siko nkaba CEO siko sinzokinisha amafaranga okay sinzokinisha ikibaho bafise target yaho nshaka gushika ico nico kwitwa kuba uriwe okay yego ubaye uriwe ufise aho ugomba gushika muga ubaye utariwe ushobora kuba mvuga ati jewe okay nk'akaroro kari hafi ndashaka kuzoba reka tuje ku bintu twese tumenye ndashaka kuzoba umu boss cyo kiri hafi sivyo kuba utari wereni ushaka kuba umu boss sivyo none niwaja kwiba kugira ubu umu boss uvuga ngo ubu uriyo ubicishe mu nzira nziza yego uri misanze umuntu nyawe umuntu ikintu kikugira umuntu nyawe n'amakote ari positive bijyo bavuga ngo ngurumva ngo je ngo nduwo ndiwe ngo numusuma okay nduwo si uriwe ko twese nitwavuze turi abantu babi uvuga ngo arangwe n'amakaraktere meza yiwiwe yazomugeza aho hantu niyazomushitsa no kuri izo ndoto yego hari akandi kajambo wumva wabwira abafana banyu muri mapesa muri rusange abafana bacu ndabakunda n'umutima wanje wose yego utabaha n'akabizu none baha akantu kaguca caba kubita n'akabizu akantu kagati ziko hirya bintu byananiye kugira navyo mbana je ndi mu bantu naje burya batabitora neza byarananiye mu buzima ndagira uko nkabona biracura oye ubizi n'inzara ubwazo zirabigira nararahiye gusaba kubandikisha inzara ati bizu sha tugushimira cyane sha wari umunezero kukwakira twabanye neza karibu nejo yego murakoze utuzane n'abantu muri mapesa babwiye ati imiryango muri fresh iruguruye karibu muri benshi dukore tubandanye gushira itafari kuri no industry ya movie ivyunguka eshi basigaye banita Olunde Wood tubandanye kuba mu vyunguka no industry iramura abantu tugere kure eka nawe narakubonye mo sha muri siyo iryo jambo uri aya yogeze wora Kercy wakoze kuza shanda gushimira cyane nkwifurize umugisha uno mwaka ubaka umunara ugere kure cyane isi zokomeze kukwirabamwo ejo bazovuge ngo votre passage reste viva n'igihe woba utegera tubashimire cyane bakunze ba Fresh TV make your comment ivyimviro byanyu turacabikunda cyane aho muri hose mwubahwe mugire iteka mutekanirwe mu byo murimwo byose turabakunda cyane ciao This is Flash TV. We shine to progress.